Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguhaye ikaze wari kuratura right now kuri Isanamu TV online. Ndaguhaye ikaze muri exclusive interview aho ngiye kubana n'umwe mu baririmbyi akaba kandi ari no mu DJ yitwa Ndikumana Olivier. Ikaze brother. Urakoze cyane. Umeze neza? Meze bon. Numwanditsi w'indirimbo zitandukanye, Soro, Munyana, So Fine, Mujye, Akana. Benshi muramuzi kuri YouTube channel yiyo. Ndashaka uno munsi dukire ku mayange abantu bariko baratura right now muri exclusive interview ingene watanguye career yawe ya music brother. Bwanje nyene navuga gute sindabisobanukirwa ariko umuntu natanguriye cyane muri navuga nari umu DJ. Nakora muri izi studio za enregistrement ariko kandi nkaba ndi umuntu nakunda gukora ama beat. Rero nagiye kwisanga muri studio d'enregistrement en fait zinyene bayita Agap Record nagiye kwiga vya production. Ndajya okay pourquoi pas nanje no kwipima kugira ngo numvirize ko nshobora kugira. Aho hari ryari? Hari muri 2019. Okay. Hama ucuravuga ati ngomba nanje gutangura kuririmba. En fait nabikoze mvuga ntireka nipime numvirize hanyuma ndabikoze and then indirimbo baca abantu barayikunda cyarumva rero menga no bandanye. Ni giki cyatsi mutangura kuririmba? Nuko ndabikunda kandi biri muri jewe ni ibintu nkunda ndabikunda uretse ko gusa nari mfise self confidence uvuga ni ndashobora kuba umuririmbyi. Umwe mu baririmbyi batumye uvuga ko nawe ushobora kubijamo yarinde? Navuga cyane nk'abaririmbyi bo mu Kanyosha kubera ko igihe nari DJ nibo nakunda kubona nyine ukuntu bigenda ba Satbi ba PopG abantu nk'abo ego. Okay, ukaba umaze imyaka 3 uri muri career ya music na. Okay, indirimbo yiwe ya mbere ikaba yitwa Iyurize. Ego. Imaze imyaka 3 iri kuri YouTube channel ye. Ugitangura n'izihe challenges wahuye nazo? Premièrement kuba ntari nzi uko bigenda nyine nk'umuntu yanatanguye ikintu. Cya kabiri sinarinze ama procedure bicamwo kuvuga ati indirimbo rayisohoye hanyuma ibikurikirana ivyayo. Naragize challenge yo kubona indirimbo yanjye ndayisohoye nkayiha abantu bayimvugirize ntibayivuze. Iyo niyo challenge yabaye nini. Byaranatumye mvuga ni ndabihebye kuko namaze umwaka ntarasubira gusohora iyindi. Abo bantu banga kwivuza kubera sinzi ntibigeze bambwira impamvu. Okay, then urahitamo guhagarika gato. Ncambuganireka nibandanize na production and then après tafukane no reka nsubire kandi. Ni giki cyatumye uvuga ati reka nsubire? Nabaye motivé n'umu producteur twari ko turakorana muri ico gihe yitwa Dani. En fait nabonye nyene production yiwe itandukanye gato like yaje akora ama style nakunda kare. Macambwani reka nawe nyene ndamuhe yumvirize this song peut-être ngira birashobora kugenda neza. Umaze kuyimuha? Ndayimuha yambwiye ngo ni hit song bro. Ndavuga ni okay reka tuyikora. Cyo turayikora parce que ndibuka afashe igihe kinini ariko arayumviriza byanse ko yihetse. Okay. Well, hama umaze gutangura kuririmba waciye uvuga ati reka magarika ibintu by'ubu DJ cyane igiki cyatumye like uswitchinga kuri music cyane ureka ibintu by'ubu DJ? En fait ubu DJ nabuhevye nabuhagaritse harayize igihe kinini parce que mvuga neza ko nko mu gushika muri 2013 sinari nkiri DJ. En fait ndabikora juste kubera ko ndabikunda mugabo sinari nkibikora nk'akazi. Rero nuko naciye ndonka kandi kazi ku ruhande ko nagiye gutangura université mbona biramfatiriye cyane cankora ibindi byo DJ njamanzi ndabireka niho après urumva navuga ndireka mbandanye na production gato. Umva rero mu nyuma nyene ndabihagarika tu kubera ko ari indi occupation mfise ntwara umwanya presque umunsi wose. Apart ya music ukora? Ndi nkora muri restaurant. Okay, hama muri university ukaba wiga iki? Narayihejeje university. Wiga iki? Nize tourisme hotel. Bijyana n'ibyo ukora nyine.
Okay, hama kuba ariko baratura right now maybe bamaze kumva collab yawe na Fabulov kubera niyo yatanguye by the way yatanguye avant yuko ukorana na oya natanguye ahatanguye ya MT number 1 yitwa Akana. Igiki cyatumye rero uvuga ati harageze ko ngomba gutangura nanje kugira ama collaboration uce wiyumvira gukorana na MT number 1? Na gukora ama collaboration nabyumviye kuva kera uvuga ni indirimbo munyana narimvuye gukora ama collaboration ariko ntivyakunda kwabo ndiko ndarondera afite ntivyankundiye ntibabinkundiye kubera afite ama exigence murakubwira ati dutegereza gukorana na naka video imeze uko ugaca usanga uburyo ufise ushobora ati no vomye ko ndabikora uko nyene ndabibona nyene vy'iwanje. Wavyakira gute? Biracana intege birabaje franchement ariko nuko nyene ni challenge nyene ucumenye uko ubukurikira ukuntu nzobigenza. Kwa MT number 1 byagenze gute? MT number 1 uvuga ni premier manda namushimire nuko nari hafi na staff yiyo canke manager wiwe mbasha niwe ashoboye kumufasha nyene na team abagibanje nyene bamfashije kugira ngo dushobore kuronka MT number 1 sino n'ivyari vyoroshe kuko ndakubwiye ukuntu Akana nayironse MT number 1 twamufashe kuja muri ama challenge menshi parce que kuja muri studio deja twamufashe ariko ibarabara ego nivyo yaje yabinyemereye ariko arabura umwanya ashitse ngaha kuko arafise ama program menshi ibintu byinshi so uwo munsi tugenda gukora muri studio twamufatiye ku ibarabara turamubwira no tugenda ukore turagenda turakora umva byari bigoye cyane gukorana nawe nta ma exigence wewe yaguhaye? Yambwiye ati afite wowe urambwira ibintu bikenewe nimba ari byo nshoboye ndagufashe icyo kintu yambwiye nzogufasha icyo nshoboye nzogufasha tuzofashanya. Yaciye gufasha like? Yaramfashije parce que nta ma exigence yashize ko premièrement kandi n'umuntu yamfashije novuga ni nasa kunconnecta abantu bamwe bashobora kugira ngo indirimbo ize uko yari imeze. Wibaza ko gukorana na MT number 1 yari the right time yawe yo gukora collaboration? Ego ariko kandi ntibivuga yuko tuhejeje turashobora no gukora n'iyindi kubera ko n'umuntu nemera kandi n'umuntu ari proche de moi. Rero cyari mu gihe ciza kuko yabisaba yanshikanye niteze ko nshobora kugera. Okay, and by the way ni indirimbo nziza and shout out to MT number 1 kuba yaravyemeye arayijamwo kandi igikorwa gisohoka kimeze neza. And uce wiyumvira gukorana na Fabulov? Fabulov ni decision premièrement ya team yanje and then Fabulov n'umuntu namye nemera je ndibuka indirimbo yiwe ya mbere nahuye nayo muri studio indirimbo bita umwana w'imuhira antwita Fabulov twariganye ariko ndumuntu nkunda ko naririmba so ni rêve yabaye réalisé kuko nariyumvira kuririmbana nawe ariko byajurana ko byaje muri uno mwaka urumva nari igihe kinini cyari giheze ndavyifuza. Experience yo gukorana nabo ba star babiri yari imeze gute? Premièrement umaze kubona nk'umuntu amaze nk'imyaka 5 mu kintu canke 10 mu kintu wowe uri mushasha premièrement bumva ko umenga ntimushobora kwicara hamwe canke ntimushobora guhurira mu kintu kimwe so ariko navuga ni ucumenyaho nawe nivo yiwawe uriko kushoboka toke nukwiga anemo nukwiga and then bituma kuko ari ikintu baba bazi bagusumbije kanaka urumva nawe ukakimenyeraho. Okay, what's your plan so far? Uriko witegura ibiki? Ni DJ Oli afise ibikorwa byinshi atarasohora ariko aguma ahura n'ikibazo cy'uburyo ariko ndafise ibikorwa byinshi by'iwanje ubwanje petatwe n'abandi ndanipfuza no gufasha abandi ariko nkiri muri no situation mba bica bigora kuko nico kintu ca mbere nshira imbere nshaka gufasha urwaruka bafise impano zitandukanye kuko ndibuka n'igihe nari beatmaker nta muntu je nigira ndisha beat nazikora for free juste mbanireka ndamufashije ndagize ikintu nkoze
so ndipfuza kugira ku yindi step kugira ngo nanje nshobore kugira amufashije kuko uno munsi nanje ndacasaba umva sinoza gusabira abandi nanje urumva nkisaba so ndakeneye gushika kuri step kanaka kugira ngo nanje nshobore gushika kuri rêve gufasha abandi. We wish you all the best, man. Woducishirizamo indirimbo yawe uheruka gusohora? Size yanje. Atari wawe nandi ntoja. Urukundo nkuru nandi gova. Nakunda ukuntu nkunda. Bikanaryoha sana. Yeah. Urankunda nkanyugwa nkiyumva muri paradiso. Urankunda nkanyugwa nkibagirwa ivyanje bibazo. Urankunda nkanyugwa nkiyumva muri paradiso. You don't wanna want to. Nimba utarahira baje kuri YouTube wandike Size yanje by DJ Oli uraza kuyibona hamwire subscribe arafise ibindi bintu azodushikiriza mu minsi iza. And DJ Oli, nashaka gato tuvuge kuri cover ya sirikiye kuri social media yari yanditse ku izina tutovuga nazi nkuko nawe wabivuze. Wabyakiriye gute by the way kigiye? Premièrement, bon, hariho bafashe kari izina ariko navuga ni jambo ry'ikirundi ryamaho kuko kuva kera ryari none umusiririho ni jambo ry'ikirundi. So jewe natangaye mu bandi sinzi umuntu yabikoze nabonye cover cyo gutangaza nuko umugenzi wanje nayibonye kuri stat y'umugenzi wanje ndamazi yo kavuye kuyambwira ngo ndayise en fait kuya kuntu ja muri gallery and then ugasanga amafoto yo mu groupe ibiki numva bavuga ati umugenzi natanzwe kumufata mu mugongo kanshireko acashirako ana partage nawe sho tamubaza ni mani bigenze gute tugenda yibonye uko so le fait ko nawe urumva byari byamaze kubaho hari abantu bafite ama WhatsApp GB swati yayipartagije hirya no hino cishika kurerera. So jewe vraiment sinzi umuntu ayikoze nabibonye nk'abandi utse ko gusa nyene. Uyumvise gute uyibonye ya cover like rijya zina? Bon narajugumiye franchement nagize ubwoba entre-temps kuko hari umu journaliste yantelefone sinanambise yantelefone nka 3 fois sinayafite ya telefone. Après turavugana ndamubwira ko atavyonze sanga nawe yagize post ngiye kuraba sanga ama commentaire menshi cyane menshi nka desarenga nko mu isaha imwe yari yamaze kwipostinga. So ndumva ubwoba parce que zose zari zo kunci ndege zari zo gutera ubwoba urumva sinzi nari bisubwa byata. Nta mu message y'abakuru waronze? Oya nta begereye abakuru bababwiye ati ewe cya kintu cyawe cyashitse hari bo sinzi vraiment ntabo naronse ariko uravye ama post yabaye je ndibaza ko yoba yarabashikiriye mvuge kandi batari je nayikoze yaka cause abantu benshi bagumambwiye ngo turarindiriye link y'indirimbo nta ndirimbo franchement nta na base abibagiye ko mfite abantu bari mu entertainment babonye ikintu nka kijya bavuga ati swate ni base agira sori gikorwa ariko amapolo mu managi gikorwa mfise nimirije gusora muri no minsi si base rero kandi sinaje nabikoze gusa icyo nzi gusa iyo ndayisora ariko bahit song cause yarashitse ahantu na jewe en plus barampinduriye izina basigaye banyita rijya zina umva okay kubabonye ijya cover bisigura ko siwe yayikoze kandi yatangaye nkuko namwe mwatangaye muyibonye ijya cover. Ndagushimire cyane brother kuba watwitavye. Nanje ndagushimire cyane rwose. Thank you so much for your time. We wish you all the best. Twitege ko ibikorwa byinshi biri mu nzira biriko biraza. Naho navuze ni sivuba ariko ndiko ndategura nyine ndabishire ku murongo. Ndafite ibikorwa nabuze no mwaka utanguje ubwanje ndafise ubwoba bw'ibikorwa mfise ibikorwa byiza biryoshye. So bagumane nanje namwe mugumane nanje kandi merci beaucoup kubona mu mayikano kanya bashishikare kunshigikira sinziganda bamara amazi.
Guys, thank you so much kuri wowe abanye natwe kuva aho dutanguriye ikiganiro maka hano duhereje ikiganiro cyacu. Ndagushimire nimba utaragira subscribe ikore for the love, gira subscribe hama utaninge on the notification kugira ngo uzobe wa mbere kuzuraronka ama link y'ibiganiro byacu. Ndagushimire, je nitwa Jibril nari kumwe na DJ Oli muri exclusive. Until next time, bye bye.